Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaziya, bari muri Afurika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, mudukurikirana muherereye mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo uraja no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho rero inkuru ziriko ziravugwa mu mutekano nuko abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura baraye batoye ikiziga muri komine ya Nyabiraba muri iyo ntara nyine ya Bujumbura. Ico kiziga caratowe mu murima w'imyumbati, kikaba cari ikiziga c'umuntu w'umugabo, kikaba kitaraciye hamenyekana nyeneco. Tukiri muri iyo ntara ya Bujumbura kandi nyene muri iyo komine Nyabiraba, amakuru yandi ariko arahavugwa n'ubundi ararabana n'umutekano, aho ubu sentare y'intara ya Bujumbura, sentare nkuru ya Bujumbura yaraye iciye umunyororo kuri barya abantu bagandaguye abanyagihugu bashika 6. Sentare yaraye ishize urwo rubanza rwari rwavaye ikibiriraho muri iyo ntara ya Bujumbura muri iyi komine Nyabiraba, aho rero barushize mu migwi 3. Umugwi uwa mbere n'uwabateguye, abagize uruhara kandi bagategura abazokwicwa, bakatunganya ilisite y'abagomba kugandagurwa. Umugwi ugira kabiri n'umugwi w'abifatikanije n'abo bateguye bakanagandagura abo banyagihugu 6. Umugwi ugira gatatu n'uw'abanyagihugu barebereye aho kugira ngo batabare abari mu kaga, abariko baragirirwa nabi ariko ntibatabara. Aho rero iyo migwi 3, umugwi wa mbere w'abatunganyije izo ntonde waciriwe umunyororo wo guherayo, gufungwa ubuzima bwabo bwose kandi bakazonariha imiliyoni 150. Uwo mugwi ukaba ugizwe n'abantu 10. Umugwi ugira kabiri wo waciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 21, bakazonariha imiliyoni 15 kuri buri umwe. Umugwi ugira gatatu w'abantu barabereye, zari indongozi zo ngaho muri iyo komine ya Nyabiraba, aho rero bo bagirijwe bakanacirwa umunyororo w'imyaka 3 umwe, ugizwe n'abantu 4. Uwo mugwi nayo kandi hari abandi bantu 4 bari bapfunze kuri iyo dosiyo, bo bakaba baciye bagirwa abera, bambitswe izera nyine baca barataha. Umushikirizamanza akaba yemeje ko ubwo bwicanyi bwari bwateguwe. Icemeza nuko intonde zatunganijwe kandi zikamanikwa kuri apayeje y'abagomba kugandagurwa. Ivyo bwicanyi bwakorewe abo banyagihugu bakaba baragirizwa ko ari abarozi bari bishe umwarimu yigisha mw'ishengero. Ivyo abo banyagihugu bazize rero bikaba vyiyamirizwa na Daniyeli, avuga ko urwaruka rw'imbonerakure ari rwo
abo bose bagirizwa ivyaha baciye mu rwaruka rw'imbonerakure kandi ko ngo imbonerakure atakindi bazigisha atari ugukora ibara nk'uko Daniyeli yaciye abishikiriza. Tukiri mu makuru y'ubutungane, sentare nkuru ya Gitega yaraye iciriye umunyororo wo gufungwa ubuzima bwe bwose. Uwo munyororo wo guherayo Beatrice Ndayikengurukiye, uyu akaba ava muri komine Mutaho muri iyo ntara ya Gitega nyine, aho yishikanye kuri komisariya y'iyo komine ya Mutaho inyuma yo kugandagura Semunega wiwe canke umuganji wiwe. Umugabo wiwe yaramugandaguye, agiheza kumugandagura yaciye yishikana kuri komisariya. Rero sentare ikaba yaciye imwagiriza ubwicanyi bwateguwe, aho rero yaciwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose. Tuve mu gisata c'ubutungane tuje mu gisata c'amagara y'abantu. Ishirahamwe USAID ndetse na UNICEF baraye bashikirije ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ingendeshwa y'ikamyo itwara ibitoni 34, aho rero ubu bushikiranganji bwashimye cane igihugu ca Amerika ndetse n'ishirahamwe UNICEF baciye baha ingabire ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'igihugu c'u Burundi muri rusangi, aho rero iyo ngendeshwa ngo izofasha mu gutwara imiti mu burere bugiye butandukanye bwo ngaha hagati mu gihugu c'u Burundi. Buri mu gihe ubushikiranganji budafise ingendeshwa canke imodoka zo gukwiragiza iyo miti n'ibindi vyankenerwa mu gihugu hose zikwiye. Roseline Ines Uwimana, uyu akaba ari icegera c'umushikiranganji w'amagara y'abantu, akaba yashikirije ijambo ashimira abo bose bitanze kugira ngo iyo ngabire ice iboneka nyene, nk'uko amakuru dukura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu babandanya kubishikiriza. Reka tuve mu gisata c'amagara y'abantu tuje mu gisata ca politike. Abanyapolitike batandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi barabandanya bidogera ivyavuye mu matora. Inyuma yaho hari ibiganiro bigiye bitandukanye biriko biragenda bitunganywa n'inzego zitandukanye, harimwo n'ubutegetsi, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ivyo biganiro bikitaba abajejwe intwaro, abategetsi batandukanye. Ntihari kubura kwidoga ko amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine yagenze nabi cane, kandi ko ubwo bunenge bugaragazwa n'abo batavuga kumwe baciye baronka ubusa muri ayo matora. CNDD-FDD ikaronka ibice hafi 100% muri ayo matora, vyerekana ko ubusuma bwakozwe bwari bwateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi, kandi abo bategetsi barimwo n'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yari yavuze ko nibamwereka habaye ubunenge azobatunganiriza, ariko biraboneka ko ata kintu na kimwe ariko arakora. Bariko barasuka amazi mu yabisi, nkuko ntaco ariko arabikorako, ariko arabumviriza gusa akituriza ntagire ico ashikirije muri ivyo vyose biriko biragenda bibera ngaho muri ivyo biganiro, kandi biboneka ko amatora yibwe. Umukuru w'igihugu nawe akaraba ntagire ico avuze. Biboneka ko umukuru w'igihugu atarinda ijambo ryiwe, kuko yari yavuze ko azobatunganiriza, ariko ata kintu ariko arakora.
Mugabo amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha kugira ngo uze uraronka amakuru mwene nkaya wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.